Ku ncuro igira kabiri imiryango y'ababuriye ababo mu gitero cabaye ku mutumba wa Ruhagarika uri muri komine ya Buganda mu mwaka wa 2018 kuri no wa mbere yari iramutse yibuka ababo bahitanwe n'igitero c'abagizi ba nabi bivugwa ko bateye baturutse muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ico gitero kikaba cahitanye abantu bagera kuri 24. Inyuma y'umunota wo kwibuka ababo wasurukiye imiryango yaburiye muri ico gitero avuga ko iyo miryango yafashe kwigenekerezo rya 11 Rusama uko umwaka utashe iyo miryango izohora yibuka ababo. Cari igihe nk'iki, igihe kitabereye ciza ku Banyaruhagarika, igihe kitabereye ciza ku Banyabuganda, igihe kitabereye ciza ku Banyecibitoki, eka mbere n'igihugu cose, aho abantu barenga 24 bagandaguwe mu nyamaswa batazi ico bazira kandi bakagandagurwa ata mpamvu n'imwe igaragara. Ico gihe ntawaravyiteze ariko twagiye kwisanga bibaye. Twavuze yuko ari umunsi udasanzwe twaramutse twibuka abo bacu, twagira tubibutse yuko iri genekerezo no mu minsi izoza no mu wundi mwaka bizobandanya nk'uko biri uyu munsi. Twagira rero tubasabe Abanyaruhagarika bavukanyi, inshuti mwese mwaje kudufata mu mugongo, muze mwame mudushigikira kandi muze mwame mwibuka iri genekerezo, muze mwame mwibuka abacu twabuze tutanse. N'usanzwe arongoye umutumba wa Ruhagarika arashima ko Abanyaruhagarika bagumye bafatanye mu nda inyuma y'ivyago vyabashikiye, akanasaba ubutungane ko bwoshira habona ivyavuye mu matohoza kugira ngo bashobore kumenya ababagandaguriye ababo. Ngomba nshime cyane kandi nkenguruke ukuntu ibyago byarushikiye uyu mutumba cyangwa se ibarabara ukuntu bwabyifashemo. Kuva rya joro ry'uwa 11 ibyago birushikira birafise inzu byinjiyemwo, ariko ndabyo kwa Nyaruhagarika bisa nk'uko byadukoze ko twese mwarabuze nanjye narabuze kuko umuntu yinjiye mu rugo agatayononye ububuze, ariko kandi ndashima cyane ukuntu twabyifashemo. Abacu twabuze tutanse bagandaguwe mu nyamaswa tuzobibagira. Rero nongere kandi shimira na leta y'u Burundi, ibyago bikimara gushika twarabonye ukuntu batugezeko, twarabonye ukuntu badufashije, ukuntu batenesheje. Tubashimire kubyo bakoze kandi nk'uko ari ababyeyi na n'ubu ntibazorambirwe. Twebwe nk'Abanyaruhagarika, twebwe nk'umwe muri bo, twebwe muri uwo mutumba wabuze, turifuza neza yuko amatohoza yobandanya kugira ngo tumenye abadukoreye ikibi nk'iki. Ivyo turabisabye kugira habona, turazi neza yuko bizakugera kure, ariko kandi mu by'ukuri abacu ntibogaruka, ariko barakeneye kugira ngo tumenye icyo bazize cyangwa tumenye ababikoze. Ubwo tutazobibagira niko natwe tugumana n'agahinda yo kumenya ati none bazize iki, byakoze nde. Rero tugabisabe kugira ngo amatohoza abandanye. Umwaka uheze batubwiye ko kumure harimo abo bari barafashwe, turifuza neza Abanyaruhagarika kumenya aho urubanza rugeze. Aha twobibutsa ko ubwicanyi bwo mu Ruhagarika bwabaye mu ijoro rya 11 Rusama umwaka wa 2018.